Baramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Leonard Manirakiza niwe mushikirizamanza mukuru wa Republika kuva kuri uyu wa kabiri yemejwe n'inama nkenguzamateka ngo asubirire Sylvestre Nyandwi yahora muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura ntibatahura ukungene leta iduza igiciro cyo kwiyunguruza kandi hakibonekeza ikibazo cyo kwiyunguruza, basaba ko ikibazo cyo gutonda imirongo ku gituro gikuru hagati mu gisagara ca Bujumbura cotoregwa umuti. Idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Twongera kubaramutsa tubaha ikaze kandi muri ano makuru. Leonard Manirakiza niwe mushikirizamanza mukuru wa Republika kuva kuri uyu wa kabiri yemejwe n'inama nkenguzamateka ku majwi 38 kuri 39 asubiriye Sylvestre Nyandwi yarasanzwe muri ayo mabanga kuva mu mwaka w'ibihumbi 2016. Inama nkenguzamateka ikaba kandi yaciye yemeza n'abandi bacamanza 8 bagiye gukorera muri sentare ntahinyuzwa. Amazina yabo yari yatanzwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uguserukirwa kwa moko vyashizwemwo mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha abarundi biciye mu masezerano yi Arusha kugira hakingwe amacakubiri mu gihugu, bivugwa na Leonce Ngendakumana, umwe mu banyepolitike bashize umukono kuri ayo masezerano mu gihe inama nkenguzamateka igiye gusuzuma ko ugukoresha ibiharuro bafatiye ko bigikenewe. Ahamagarira inama nkenguzamateka gukora ico gikorwa bitonze kuko ngo hari abarundi bakivyemera. Kugira dushire bijya biharuro by'abahutu n'abatutsi canke by'abakenyezi muri ajya masezerano byatewe n'ikibazo nyamukuru twasanze cyarabaye mu gihugu cyo gukumirana. Dusanga cace gikwega induru z'ubwicanyi, mbere ubwicanyi bubi bushobora no gusa niho nyabwoko, bituma haza intambara mu gihugu, bituma haba mabi menshi ibyo gukumirana. Ugasanga nakagwi k'abantu kitirirwa ubwoko canke kwitirirwa umuryango gakumira abandi, ariko ugasanga biko bitera ingorane nyinshi mu gihugu ku banyagihugu bose. Mu biganiro twagize twaraciye hirya no hino ibitari bike byotuma umuti uboneka urama, niho twashika no kuri iyo ngingo yuko dutegerezwa kwiga ingene ababa mu Burundi bose abikanye ubutegetsi, tutaravye amamuko yabo, tutaravye ibitsina byabo, tutaravye bagasabikanya iby'igihugu gitunze n'ibyo by'ubutegetsi burimwo. Twashaka rero yuko haboneka abaja mu nzego b'abahutu n'abatutsi bafise ijambo, bicarana bakavugana ibyashikiye igihugu neza kugira ntibize bisubire. Ingorane zavuye kuko gukumirana ntize zisubire. Twashaka abantu baza kwicara mu bibanza gusa gufata amafaranga ngo nuko witwa umuhutu cyuko witwa umututsi nuko witwa umukenyezi. Twashaka abantu bajayo ariko bakagira akamaro. Ako kamaro jewe ntako ndiko ndabona kuko harabace bandurukiramwe baza kubisegesha. Hanyuma mugabo kubera ko twasanze atari cyo kibazo nyamukuru ivyo by'ibitigiri by'abantu baja mu nzego, twaciye tuvuga tuti hazogera igihe
inama nkenguzamateka izokwiga ko bikenewe ko ivyo bitigiri bibandanya cyangwa bitabandanya. Nibaza rero ko arico gituma inama nkenguzamateka yoba yagombye kuraba ko haragera ko haragera ko byobandanya cyangwa bitobandanya. Ivyo vy'ibitigi twabironse bigoranye. Ndavye urugamba abo mu bwoko bw'abatutsi bagwanye nabo mu bwoko bw'abahutu bamwe banka bijya twaraje turava muri 30% haramwe batangwe bavuga ngo 14%, 85% na kimwe kwijana gushika turaja muri 33 gushika naho Mandela afasha turashika kuri 40. Ndavye rero ingene twabironse ivyo bitigira bigoranye, nkaraba abakenyezi urugamba bagwanye aha mu gihugu, ndababona i Kampala, ndabona i Arusha bariko baragwana kugira baje muri ivyo bibanza. Nobwira inama nkenguzamateka kubikorana ubukerebutsi n'ubwitonzi n'umutima w'urukundo wo gukunda igihugu n'abanyagihugu, wo kumviriza cyane cyane mu vyerekeye, ntibumvirize imigambwe bavamwe, ntibumvirize amoko yabo, bumvirize baraba hari neza y'igihugu n'abanyagihugu. Ico twipfuza nuko abanyagihugu twese tutaravya amoko imigambwe tubana neza muri iki gihugu mu budasa bwacu, tukacubaka nico tukagiteza imbere, kikatubera umuvyeyi, kikatubera ubwugamo, natwe tukagikorera koko kigatera imbere, kigagira ijambo mu makungu. Hagati aho gusuzuma ko ibitigiri vy'amoko mu nzego bigikenewe canke bitakiri ku gihe ngo vyari bikwiye kuba n'imiburiburi imbere y'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018. Umwigisha muri kaminuza Evariste Ngayimpenda akaba abona ko ico gikorwa ahanini cofatira ku masezerano y'Arusha yazanye ivyo bitigiri. Kubw'uwo munyepolitike yagize kandi ikigwa kuri ayo masezerano ngo kubahiriza ivyo bitigiri vy'amoko biracarimwo intambamyi yo kudatahura kumwe icitwa guserukirwa kw'amoko. Igihe bagiye hamwe kugira bashike ku masezerano y'Arusha baje hamwe, hariho benshi bavuga yuko ikibazo c'u Burundi ari kibazo c'amoko, naho mu nyuma vyahavuye bigaragara ko mu vy'ukuri atari kibazo c'amoko, cyane cyane ari kibazo ca politike. Hanyuma rero mu gutora inyishu baza kurondera ingene amoko yosangira ubutegetsi, ndetse bakarengera n'amoko bakanavuga yuko n'imigambwe yosangira ubutegetsi, mugabo bahingura inzego ku buryo no muri iyo migambwe nyene kugira ngo bigisha abantu ku ingendo y'ubumwe bw'abarundi, no muri iyo migambwe nyene amoko ahurirayo. Rero bari barondeye ko ubutegetsi bwo sangirwa atabwoko bwo kwicara ku bundi, kandi atamugambwe wo kwicara ku yindi. Ari naho hari havuye yuko nk'umugambwe ushikanye ibice 2% ushobora gushika kurungika abashinga amateka mu nama shinga amateka, hanyuma ushikanye ibice 5% ukarungika abantu muri leta. Ubundi bwo intumbero y'amasezerano ubona Burundi buriko burayishikako. Sinzi ko twishobora kuvyishura guko ivyo vyari kwishurwa imbere yuko ibwirizwa shingiro y'ibihumbi 2018 rishigwaho. Mu bisanzwe rya bwirizwa shingiro ryari kuza ryisunga icegeranyo c'ingene basuzumye ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha. Amasezerano y'Arusha hari abari bayahagarariye cyane cyane ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ishirahamwe mpuzamakungu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Abo bose bari badufashije kuyashikako. Mu bisanzwe twari kuyahamagara akanadufasha kuyasuzuma, dusanze bikenewe tukabona gushiraho ibwirizwa shingiro bishasha, bidakenewe tukaba turabandanya n'iryari rihari, cangwa naho ryari kuba rishasha. Ndazi neza iyo riba iryicariwe n'abarundi bose ryari kuza risa na rya 2018.
Ibiciro byo kwiyunguruza vyaradugijwe mu gisagara ca Bujumbura hamwe no hagati mu gihugu kuva kuri uyu wa mbere. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bubicishije mu itangazo bwasohoye bwamenyesheje ko igiciro kivuye ku mafaranga amajana 550 kija ku majana 600 mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 ukwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura vyavuye ku mafaranga amajana 450 bija ku majana 550. Oda Ndayishimiye adusomere uko ivyo biciro byadugijwe. Nitangazo ry'ubushikiranganji bw'ubudandaji ryasohotse kuri uno wa mbere hongewe ko amafaranga 50 ku giciro cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Amafaranga ava ku majana 550 aja ku majana 600. Ku mamodoka arava mu gisagara hagati aja ku mpera z'igisagara nk'ayaja mu Carama no mu Buterere hongewe ko amafaranga 100, nayo ku mamodoka araja mu Maramvya n'ayaja hitwa kwa Busigo ava mu gisagara ca Bujumbura. Igiciro cyo kwiyunguruza cagumye ari amafaranga 1000 ku muntu. Mu gihugu hagati igiciro cyo kwiyunguruza uvi Bujumbura Gitega cagiye ku mafaranga 9,000 kivuye ku 8,500. Kuva Bujumbura uja mu Kayanza igiciro cahora ari 8,000 ubakaba ari 9,000. Uvi Gitega uja mu ntara ya Karusi naho igiciro cubu na mafaranga 6,500 mu gihe yahora ari amafaranga 6,000. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwamenyesheje kandi bubicishije muri iryo tangazo ko ivyo biciro bishigwa mu ngiro kuva ku igenekerezo rya 24 ukwezi kw'indwi. Abunguruza abantu n'ibintu nabo bahamagariwe gushikana biyunguruza ku bituro bisanzwe bizwi. Abunguruza abantu basabwa kandi kumanika ibiciro bishasha mu miduga yabo na yabajejwe intwaro n'ibisata byo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwa gufasha mu bijanye no kubahiriza ivyo biciro bishasha hamwe no kugenzura ko ivyo biciro bimanitse mu miduga yunguruza abantu. Ubushikiranganji bw'ubudandaji bwaheruka kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 bumenyesha ko habaye rino duzwa ry'ibiciro biturutse ku iduzwa ry'ibiciro vy'ibitoro ryabaye kuwa 21 uku kwezi turimwo. Oda Ndayishimiye nanje ndagushimiye. Hagati aho abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batangazwa n'ingingo ya leta yo kuduza ibiciro byo kwiyunguruza kandi hacibonekeza ikibazo cyo kwiyunguruza. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa kabiri babona ko kuduza ibiciro ataco byari bitwaye iyaba kwiyunguruza byari byoroshe. Aba ni bamwe muri bo. Twebwe abanyagihugu nk'ivyo dutera ikibazo kuko nabo hejuru babidugije babona ko vyari bikwiye. Twebwe abantu bo hasi ndufise guca dukuraho ivyo bateguye. Kuduza ibiciro bama babidugije. Ariko ingorane amabisi ntaboneka. Twebwe abanyagihugu mukurira bisi ni ntambara. Kandi niyo badugije ibiciro nko aho baba bageneye batwara abantu. Ya mabisi ntatwara abantu aho agenewe baca bagerageza kurondera aho badugije amahera menshi. Twebwe abarundi tukamana imyidogo n'imyidodomo. Ibiciro ntaco bitubariye. Hanini nuko hoboneka ibitoro tukaronka ukuntu twiyunguruza. Je nsaba ko imodoka zoboneka tukaronka ukuntu twiyunguruza n'imirongo ikagabanuka. N'ibitoro bikaboneka hanyuma tukaronka ukuntu twiyunguruza tutarinda gushika ngo dutonde ku mirongo. Dusaba yuko leta ko yiyumviriye gufata iyo ngingo yobandanyira abakuneza y'abanyagihugu kugira ngo ubuzima bandanye bugenda neza. Urabona igitoro atakiriho nta buzima buba buhari. Ibintu byose birahungabana. Nta uja gusuma. N'ibiciro biraheza bitakuduga byo gusuma nyene. Igitoro kibonetse ubuzima buraheza kubandanya. Je sinabyakiriye neza kuko ibintu byose bica biguma bizimbye. Ibintu byose bikaguma biduga. Ahubwo bari kuraba nyene bagatenyenya bakagira bakagabanya igiciro kugira twese tworoherwe. Ikintu twebwe dusaba igitoro nikiboneke. Ibintu byose binguma biduga ngo ni igitoro. Icambere ni babanze bazana igitoro muko baduza nayo mabisi. Twebwe imyidodombo dufise nuko bariko baduza ibiciro ata mabisi nubahari. Nuba abantu imirongo burira ari yanduru kandi badugije. Nibagirere ico bahinduye. Kuduza ni baduze ariko muga ivyo bitoro biboneke.
bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura. Aha niho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.